Muy buenas noches, Mwiriwe neza jóvenes bakundwa y gwaruka también adultos y niños, ndetse abakuze n'abana en este primer encuentro muri iri juvenil huriro rya paulista, mbere ry'ugwaruka Paulista. el misterio de la Ibanga cosecha del último día. ry'iyimbura ryo ku munsi wa nyuma. Es para mí una bendición Ku grande bwanje estar con n'umugisha ustedes ukomeye kubana namwe en esta ocasión muri kano kanya para compartir unos kugira ngo momentos nsabikanye uyu con mwanya ustedes kumwe alrededor namwe de la turi palabra mu de ijambo Dios. ry'Imana. Estaremos viendo el tema Tuzoba el turi ko misterio de la turabona venida iri banga del rivuga Señor ku ibanga como el sol de justicia. ryo kuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi. Para lo cual quiero leer en Ku Malaquías bw'ibyo capítulo ndashaka 4 gusoma verso muri Maraki igice cya kane 1 en adelante, kuva ku murongo wa mbere ukabandanya, donde dice, ahavuga porque aquí viene el día ati ardiente como un horno, eheraba umunsi uraje waka nk'itanure, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazoba ibishingwe. Aquel día que vendrá los abrazará, Kandi ha uwo dicho munsi Jehová de ubwira los uze ejércitos, uzobatongora niko uhoraho nyine ingabo agize, y no les dejará ni raíz ni rama. nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, Ariko mweho abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, traerá salvación, maze y saldréis y rizoba rifise saltaréis como becerros de la maze manada, muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza kandi bajo las plantas muzosira de ibanga vuestros abanyakibi pies. bazoba umunyota munsi y'ibirenge vyanyu ku munsi En el nzoshinga, día que yo actúe, ha dicho Jehová de los niko ejércitos. uhoraho nyene ingabo agize. Que Dios bendiga nuestras almas Ese Imana yohezagiza ubugingo bwacu con su palabra ijambo ryayo y nos permita entender en ikatwemerera esta ocasión. kuritahura muri kano kanya. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Mubaye mushatse murashobora gufata ivyicaro. Nuestro tema para esta ocasión es Icigwa cacu co muri uyu mwanya ni ibanga ryo kuza k'umwami como el sol de justicia. nk'izuba ry'ubugororotsi. Vean cómo por medio del profeta Malaquías Murabona ingene biciye mu mvugishwa n'Imana Maraki nos habla aquí de la venida del sol de tubwirwa justicia, ngaha diciendo, ibijyanye no kuza kw'izuba ry'ubugororotsi rirashe. esto es Ivyo la segunda ni venida ukuza de kwa Cristo, kabiri kwa Kristo, conforme a las promesas nk'uko divinas. amasezerano y'Imana nk'uko amasezerano y'Imana ari. Kandi turabona ko Yesu Kristo yavuze Yo soy la luz del ati mundo, ndi umuco w'isi, y el que me sigue uwunkurikira no andará en tinieblas, ntazogendera mu muzimagiza ariko azogendera la luz de la vida, mu muco w'ubuzima, sea la luz de ni la vida ukuvuga ngo eterna. umuco w'ubuzima buhoraho. Encontramos Kandi turabona ko Yesu Kristo ku musozi w'ugukayangana llevó a Pedro yajyanye Jacobo, Petero, Yakobo na Yohana, y se transfiguró delante de ellos, ahinduka imbere yabo, y su rostro mu maso hiwe resplandeció como el sol. haka nk'umuco nk'izuba. Está allí mostrando Aho yeriko arerekana la visión iyerekwa de lo que será ry'uko bizogenda mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. el precursor de la segunda venida de Cristo. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo En el mensaje de las 7 edades mu butumwa bw'ibihindurwa by'ishengero de la iglesia, en la página ku rupapuro rwa 59 59 na 51 en español, mu kiespanyoro nos dice, aratubwira hablándonos de lo que sucedió en el monte de la transfiguración, atubwira ku byabaye ku musozi wo gukayangana. dice, hay Aravuga algunos de los que están ati aquí hariho bamwe mu bari hano que no gustarán la muerte batazobona urupfu hasta que hayan visto al kugeza Hijo del babonye Hombre ukuza k'umwana w'umuntu viniendo en tu reino. aje mu bwami bwiwe. Y los 3 apóstoles vieron eso.
abo batumwa batatu el barabibonye, orden barabonye de su urutonde segunda rwo kuza kwiwe kwa kabiri. venida. ¿Qué fue lo que vieron en el monte de la None babonye iki transfiguración? ku musozi wo gukayangana? El orden de la Babonye segunda urutonde venida de rwo kuza Cristo. kwa kabiri kwa Kristo. Ellos lo vieron transfigurado Bo allí en el bamubonye monte, yahindutse en ukundi el ngaho ku monte. musozi, Su vestido era impuzu ziwe resplandecientemente blanco, zakayanganye, zaciye zikayangana, zirera, y su rostro brillaba como mu el maso sol hiwe en su cenit. haka nk'umuco, ndetse nk'izuba iyo ryatse umutari. Kandi Allí ababonekeye estaban Moisés y Elías, aho yari kumwe na Mose na Eliyaho, uno a cada lado. umwe mu mpande, umwe ku ruhande ubundi ku rundi. Uko niko bimeze uko azoza. En verdad, By'ukuri Elías vendrá Eliya primero azoza, azobanza aze bwa mbere, azohindura imitima y'abana, la novia ni ukuvuga umugeni, a la doctrina abahindukirize apostólica de la ku palabra de los nyigisho padres. z'abatumwa, ariryo jambo rya ba se. Ahora podemos ver Buri mushobora kubona urutonde rwo kuza kwa kabiri kwa de Kristo Cristo mostrado byerekanwa hariya ku musozi wo guhindurirwa ko aquella fue la gukayangana, visión muri rya yerekwa, en donde aho Cristo mostró Kristo yerekanye el orden urutonde rwo kuza k'umwana w'umuntu con sus ángeles. azananye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo. Mostró allí Yerekanye hariya ukuza k'umwana w'umuntu en la gloria de su mu Padre bwiza bwa se y en el reino de no su mu Padre. bwami bwa se, ndetse azananye n'abamarayika biwe. Y vean ustedes Murabe namwe en el monte de la ku musozi transfiguración wo gukayangana, el rostro del mu Señor maso Cristo h'umwami Yesu Kristo resplandeció, hamuritse nk'izuba. y eso nos muestra Kandi ibyo bitwereka algo muy importante. ikintu gihambaye El cyane. sol es el Izuba astro rey, niyo y nyenyeri, Jesucristo niyo astre, nicyo kinyesi umwami. Kandi Yesu Kristo mu kuza kwe kwa kabiri n'umwami w'abami akaba n'ubuganza baganza. ahora Ubu rero miren lo que dice murabe el ibyo precursor en la integuza yo página kuza kwa kabiri 60 ivuga ku rupapuro rwa 60 de este mismo libro de muri las kino Edades. gitabo nyine cy'ibihe by'ishengero. Dice aquel día viene Aravuga muy ati kuri pronto, uwo munsi, kandi uwo munsi uraje la vuba, higuera ha brotado, umunsi ukona uratutuje. los israelitas están esperando al Mesías, Abanyisirayeli bararindiriye Mesiya, ellos lo están esperando, bo baramurindiriye, y sus esperanzas kandi ibyizigiro byabo están a punto de kugeza aho cumplir. bihakwa guhera. Israel nacerá Isirayeli espiritualmente izovuka mu buryo bw'impwemu, porque su luz y kuko su umuco vida waryo están a n'ubuzima punto de bwabo revelarse a ella. biri hafi kubihishurira. Ahora veamos más Uri reka adelante turabe twigiwe imbere, donde nos dice, aha tubwira allí está otra vez ati aho iyindi nshuro el sol brillando en toda su izuba riramuritse cyane mu nkomezi zaryo. Cyari twavuga ngo inkomezi z'umwana w'Imana zimurika, aho tubona ko haje afise ibitereko kw'amatara indwi by'izahabu. Aha ari umucamanza, ari umwe yari yarapfuye ku bwacu, Él tomó sobre sí mismo la ira de la justicia divina. akakira ugucibwa urubanza rwose kw'Imana Él solo kukamubako, quiso el lagar del vino del furor y de la ira del aganishiriza Dios Todopoderoso. vino mu bwato, kandi ni Vean ustedes uburake bw'Imana ishobora byose. Murabere ingene biboneka aha mu byeshuro Yohana igice cya mbere, con su rostro aha como el sol aboneka también, afise mu maso hiwe hameze nk'ah'izuba, en medio de los 7 candelabros de akabonekera oro, hagati y'ibitereko kw'amatara ndwi porque es by'izahabu, kuko uwo ni we Yesu Kristo ubwiwe, que ha estado viajando ari we yashishikaye gufata urugendo uva mu gihe ujya mu kindi, en medio de su ari gloria. hagati mu ishengero ryiwe. Y para el día Nuko postrero, ku munsi w'iherezo naho Jesucristo Yesu Kristo umwana w'umuntu se presenta aha con su rostro como el sol, aboneka afise mu maso nk'ah'izuba hagati mu ishengero se ryiwe, presenta aboneka como rey de ari reyes nk'umwami w'abami y señor de n'uganza señores, abaganza, en medio de su ari iglesia, hagati mu ishengero ryiwe en la edad de la piedra mu angular, gihe cy'ibirekomeza que es imfuruka, la edad del sol, arico gihe cy'izuba, así como las 7 nk'uko edades de la mu iglesia bihendwe en sí, by'ishengero
by'abanyamahanga, aho hari mu bihe by'ukwezi, aho tubona ko byaciye mu ntambako zitandukanye zabyo. Mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo habayeho kwambara izuba, habaye kwambara ukwezi mu bihindurwa by'ishengero mu banyamahanga, ariko mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka hoho ishengero rizoba ryambaye izuba, kuko aho ni mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo, ni mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikimpumbi. Kandi mbega ni ryari izuba riboneka? Ni ryari izuba riseruka? Ni mu gatondo. Umuvugishwa Malaki yabivuze, aravuga ngo abubaha izina ryanjye izuba ry'ubugororotsi rizobarasira. Atubwira ku bijyanye no gutangurwa k'umunsi, umunsi mushasha w'ikiringo. Ni ukuvuga ko ari intango y'igitondo, igitondo cy'ikiringo, ikiringo cy'ubwami. Kandi aranatubwira ku bijyanye n'igitondo, ni ukuvuga ngo intango y'umunsi mushasha w'ikimpumbi, ikimpumbi c'indwi, aricyo Yesu Kristo yavuze ati nzobazura ku munsi wa nyuma, aricyo kimpumbi c'indwi, kandi ukaba n'umunsi w'umwami. Ni ku munsi w'umwami mu kimpumbi c'indwi, aho Kristo mu ntango y'umunsi mushasha w'ikimpumbi yihishura afise mu maso nk'ah'izuba. Ni ukuvuga ko ari nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Kubw'ibyo nicyo bituma tubona ko ku musozi wo gukayangana Kristo aboneka afise mu maso nk'ah'izuba. No mu byeshuri Yohana igice cya mbere umurongo wa 16 naho nyine turamubona afise mu maso nk'ah'izuba, afise mu kuboko kw'iburyo inyenyeri indwi, mu kanwa kiwe hava inkota ikarishe y'ubugi bubiri, kandi mu maso yari ameze nk'izuba iyo ryatse umutari. Aha turahafise umwana w'umuntu amurika mu maso yiwe hameze nk'ah'izuba. No mu byeshuri Yohana igice cy'umurongo wa mbere ukabandanya, aha turabona Yesu Kristo, marayika w'inkomezi, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, amanutse ava mu ijuru afise mu maso nk'ah'izuba. Reka tubirabe dusome mu byeshuri Yohana igice cy'icumi umurongo wa mbere ukabandanya, ahavuga ati mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi. Mu maso hiwe hasa n'izuba. Mu maso hiwe hasa gute? Hasa n'izuba. Amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Kubera ko asemerera nk'uko intambwe yivuga, kuko aje nk'umwami, we nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, ni umwami w'abami n'uganza abaganza, kugira ngo yisubize, areklame intebe y'ubwami yiwe ndetse n'abo bose yacunguje amaraso yiwe, aheze yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganza imyaka 1000, mu nyuma naho ibihe bidashira. Niwe samuragwa w'intebe y'ubwami, kandi iyo ntebe yayihawe n'Imana nk'uko bivugwa muri Luka mweranda igice cya mbere umurongo wa 30 ukabandanya. Aho ni cya gihe umumarayika Gaburiyeli yamubonekera, aho yavugisha Mariya. Nuko umumarayika aramubwira ati, Mariya ntutinye, kuko ugira ubuntu n'Imana, uzosama inda, ubyara umwana w'umuhungu, kandi uzomwita Yesu.
uwo azoba mukuru kandi azokwitwa umwana w'insumba byose. Umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ninde Imana izoha intebe y'ubwami ya Dawidi? Yesu Kristo. Aganzirize mu nzu ya Yakobo ibihe byose, kandi ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Aha turahafise isezerano ry'intebe y'ubwami ya Dawidi kugira ngo ihabwe Yesu Kristo, kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganzirize mu nzu ya Yakobo mu ihanga ry'Abaheburayo imyaka 1000, mu nyuma naho ibihe bidashira, kuko ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Bure dushobora kubona isezerano ry'inganji ya Mesiya, inganji y'imyaka 1000, mu nyuma tukabona ko ari no mu bihe bidashira, yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, azoganza imyaka 1000 ku ihanga ry'Abaheburayo, natwe tuzoba tuganzanya na Kristo imyaka 1000 nk'abantu bamuka kuri Yesu Kristo. Kubw'iyo mpamvu rero tuzoba turi n'abamuka kuri Aburahamu, urubyaro rwa Aburahamu rwo mu ijuru ari rwo ruza biciye muri Kristo, kandi rufise umugisha w'ubusamuragwa kugira ngo ruhabwe ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo ubwami bw'Imana buzogarurwa, natwe tuzoganzanya na Kristo, kuko tuzoronka iragi ry'ubwami ndetse n'ibintu byose Adamu na Eva batakaje. Ihanga ry'Abaheburayo naryo nyine rikaba ryarabitakaje. Bure dushobora kubona ko kuba turi abaragwa b'Imana n'abaraganwa na Kristo, kw'ibyo byose Kristo yarazwe, nuko rero na twebwe turi abaragwa. Twaje muri buno buringanire bwo ku isi, ariko twahaje tuvuye mu bundi buringanire. Twaje tuvuye mu buringanire bw'indwi, nuko aho niho twari kumwe n'Imana ibihe bidashira, nuko twari no mu Mana ibihe bidashira. Nuko rero nk'uko Yesu yavuye ku Mana, natwe nuko nyine twaje tuva ku Mana biciye muri Yesu Kristo. Ubu rero mwe murabe, igihe Yesu Kristo yapfa ku musaraba i Karuvariyo, aho natwe twari ngaho turiko turapfana nawe. Igihe Yesu Kristo yazuka, aho twari ko turazuranwa nawe. Kandi igihe Yesu Kristo yazamurwa mu ijuru, twazamuranywe nawe mu ijuru naho nyene. Kubw'iyo mpamvu rero twicaranye nawe mu bibanza byo mu ijuru, twicaranye na Kristo mu bibanza byiwe kumwe na Kristo Yesu. Nuko rero hariko harabaho kuvuka bwa kabiri muri abo bantu bose, abo baje bavuye mu buringanire bw'indwi, abo baje bavuye ku Mana, bakaba bafise amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, bakaba banditswe imbere y'uko urufatiro rw'isi. Ni nabo baje aha ku isi bahuye n'ubuzima buhoraho, nubwo baba bakiri mu mibiri ipfa, bakaba barakiriye mpwemu iyo ngaha ku isi. Kumwe n'ibyo byose barahuye na Yesu Kristo, ubuzima buhoraho, kandi barakiriye Kristo nk'umucunguzi wabo, umukiza wabo, ari we aducungura, nawe adusubiza ku Mana bundi bushasha, kandi niwe adusubiza mu buzima buhoraho. Nuko rero kubwo kumwizera nk'umucunguzi wacu, ndetse no kubwo kwizera ikimaze c'ibyaha, gutyo tugasubizwa hamwe n'Imana, tugasubira ku Mana, tukagiriranira amahoro n'Imana. Nuko rero kubwo kwizera gutyo Kristo, tukozwa ibyaha n'amaraso ya Kristo,
tumenya ko ari we kimazi cy'ibyaha byacu, ari we kimazi cy'ukwisubiza hamwe, ni we kimazi cy'impongano, kandi ndetse ni nawe kimazi cya pasika ku bwacu twese. Kubw'ukwizera gutyo Kristo tukozwa ibyaha n'amaraso ya Kristo, twatura ibyaha tubyaturira Kristo, tukaba ndetse byashizwe mu maraso ya Kristo. Amaraso ya Kristo aratwoza icyaha cyose, kandi mu nyuma yaho tumaze kwakira Kristo nk'umucunguzi wacu, twarogejwe ibyaha n'amaraso ya Kristo, umuhemu wa Kristo araheza akatuzako, gutyo hagaheza hakabaho ukuvuka bwa kabiri. Twaronse impwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu, ni ukuvuga ko ari umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Gutyo niko twinjira mu mugambi kurema kw'Imana, nuko nk'uko Imana yiremeye umubiri wa teofaniya, mu nyuma imbere ikiremera umubiri wa teofaniya, ikaremera umubiri wa teofaniya Adamu, mu nyuma naho ikarema n'umubiri ufadika iwuremera Adamu iwukuye mu nkungugu yo ku isi. Ariko Imana icyo gihe ntiyari bwiremere umubiri wo mu nkungugu yo hasi, kugeza igihe yabikora ikitwa Yesu muri uwo mubiri w'inyama n'amaraso. Nuko rero haraheze imyaka ibihumbi imbere y'uko Imana yiremera umubiri ufadika w'inyama n'amaraso, uwo yabayemo ariho yanakoreye igikorwa cy'ubucunguzi. Nuko rero twebwe ubu twaramaze kuba mu bihe nk'uko Yesu Kristo yari ameze imbere y'uko aronka umubiri ufadika. We yari mu mubiri wiwe wa teofaniya, nuko biciye muri uwo mubiri wa teofaniya, nuko harashoboye kuza ibindi byaremwe byose, kuko Imana yabanje kwiremera umubiri wa teofaniya iri muri uwo mubiri irema itazanure ryose, irema abamarayika b'abakerubi, abamarayika bakuru n'abakerubi, ndetse ibyaremwe byose byaturutse ku Mana biciye nk'uko kwigaragaza kwayo mu mubiri wayo wa teofaniya. Nuko inyuma yaho murabe namwe, Imana yariremeye umubiri w'inyama n'amaraso witwa Yesu, ariko imbere yaho yabonekera Adamu ndetse n'abandi bantu b'Imana bose bo muri kahise, abavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera, kandi yababonekera iri mu mubiri wa teofaniya. Ku bw'ibyo rero yitwa umumarayika w'Uhoraho cyangwa marayika w'isezerano, kandi ikanitwa umugabo. Ni ukuvuga ko yaboneka mu iforoma y'umuntu, ariko iri mu mubiri wo mu wundi buringanire, ni ukuvuga ngo umubiri wa kimarayika. Muri uwo yarabonekeye mu bice byinshi abavugishwa n'Imana, ari bo mu bihe byinshi bamubonye bakibaza ko bahava bapfa bo, kubw'uko bari ko barabona Imana bayibona imbona nkubone, bari ko barabona Imana imbona nkubone mu mubiri wayo wa teofaniya, ariko ntibari ko barabona Imana imbona nkubone itagira umubiri wayo wa teofaniya, ahubwo hari mu mubiri wayo wa teofaniya. Kubw'iyo mpamvu rero icyo bari ko barabona imbona nkubone wari umubiri wa teofaniya w'Imana, ariko cyari imbere muri uwo mubiri ariyo Mana ntibari ko barayibona. Ubu rero murashobora kubona ingene Imana yabwiye umuvugishwa n'Imana Mose ko atoshobora kuyibona, kuko Mose yarashatse kubona Imana. Imana iramubwira iti nta muntu ambona ngo abeho. Imana iramubwira
ati ndagushira inyuma y'igitandara mpeze nce imbere yawe, ariko ndaza gushira ikiganza canje mu maso ndengane ntangaza izina ry'Uhoraho. ni ukuvuga ngo indome zine iz'Imana yahaye Mose ngo azimenye. nuko mu nyuma ndaza gukuraho ikiganza canje ku maso yawe cyaye kuri wewe, nuko rero uraheze ubone mu bitugu hanje. igihe Imana yarengana, Mose yabonye mu bitugu h'Imana. ni ukuvuga ko yabonye mu bitugu h'umubiri wa Teofaniya w'Imana, ariko ntiyashobora kubona Imana imbona nkubone. ni ukuvuga ko hirya y'uwo mubiri wayo wa Teofaniya ntiyashobora kubona, kuko Imana itari mu mubiri wayo wa Teofaniya nta n'umwe yigeze kuyibona. mu gitabo cy'umweranda Yohana igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza cya se niwe yayimenyekanishije. wemwe murabona ingene mu biremwa abantu Imana yaretse ikabonwa yigaragaje mu mubiri w'inyama n'amaraso ari wo witwa Yesu. uko niko byujujwe ibyo Imana yari yaravuze biciye mu mvugo n'Imana Yesaya mu gice cya 40 kuva ku murongo wa 3 gushika ku wa 5 aravuga ngo ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musenere Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa, ahari udutumba hazotega, uduhogoro ducike ikiyaya, maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobibonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. aho bazobona ukwigaragaza biciye mu mubiri w'inyama n'amaraso mu muntu Mesiya ari we. iryo jwi ryo mu bugaragwa ryoba yariko rirategurira inzira, iryo jwi ryo mu bugaragwa ryoba yariko rirasemerera, kandi uwo yari Yohana Umubatiza, integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo. we yari iryo jwi risemerera mu bugaragwa. igihe bamubaza bati mbega urinde, yaravuze ati ndi ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, nimugorore inzira z'umwami, nk'uko uyu muvugishwa Yesaya yavuze. Yohana Mweranda igice cya mbere umurongo wa 23. buri mushobora kubona ingene iyo Imana ivuze ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, iba iriko iratubwira umuntu umuvugishwa afise ubutumwa, ahamagara ihanga ngo ryihane, babatizwe abo bantu, kandi bategurwa kugukuza kwa Mesiya. ico gikorwa cyarakozwe na Yohana Umubatiza. aravuga ati nyuma yanje haraje umuntu we jewe bitabereye gufundura utugozi tw'inkweto ziwe, atazobabatirisha mpwemu yera n'umuriro. kandi yaranababwiye ko uwo yabayeho imbere yiwe. mbega bishoboka gute ko kuba yaravutse inyuma ya Yohana Umubatiza nk'amezi 6 inyuma, mu nyuma akaza mu bukozi nyuma y'amezi 6
umukozi bw'inyuma ya Yohana ni gute yashobora kuba uwa mbere kuri Yohana Umubatiza? Ku bijyanye n'umubiri, Yohana Umubatiza niwe yari uw'imbere. Ku bijyanye no gutangurwa k'ubukozi hano ku isi mu mubiri w'umuntu, Yohana Umubatiza yari uwa mbere. Ariko Yesu mu mubiri wiwe wa Teofaniya niwe yatanguriye Yohana Umubatiza, ndetse ni nawe yatanguriye Aburahamu, kuko Yesu yaravuze ngo imbere y'uko Aburahamu abaho ndiho. Si kuvuga ko yabayeho imbere ya Yohana gusa, ahubwo yabayeho n'imbere ya Aburahamu nawe, ndetse n'imbere ya Mose, imbere ya Aburahamu, imbere ya Nowa, imbere ya Enoki, imbere ya Seti, ndetse n'imbere ya Adamu nawe, ndetse n'imbere y'uko haba ibyaremwe byose, kuko we ari mu mubiri wiwe wa Teofaniya yabayeho imbere y'ibyaremwe byose. We ni Imana ishobora byose, ariyo yiremeye umubiri wayo wa Teofaniya. Biciye mu ko kwigaragaza muri uwo mubiri yashizeho ibyaremwe byose. Ni ukuvuga ko ibyaremwe byose byari muri uwo mubiri wa Teofaniya, kandi kuva aho niho hakomoka ibyaremwe byose. Nuko rero nk'uko igihe Aburahamu yatanga icicumi kwa Melikisedeki, Lewi yari kora icicumi Melikisedeki, kandi icyo gihe Lewi ntiyari bwavuke, kandi haba namba na se wa Lewi ari we Yakobo ntiyari bwavuke, ndetse haba namba na se wa Yakobo ntiyari bwavuke, ari we yari Isaka. Nuko ariko aho Lewi yari aratanga, yari yamaze kuba ariko aratanga icicumi kwa Melikisedeki, kuko yari mu bura bwa Aburahamu. Nuko rero twebwe mu bura bwa Melikisedeki bwa Yesu Kristo, murabe namwe, niho twari igihe gusa hari Yesu Kristo wenyine mu mubiri wa Teofaniya. Ni ukuvuga ko Imana mu mubiri wayo wa Teofaniya, aho niho twari, ndetse n'imbere y'uko Imana yiremera umubiri wayo wa Teofaniya, naho nyine twebwe twari tuhibereye, twari mu Mana, twavuye ku Mana. Nuko rero kuko twari mu Mana nk'ibyiyumviro, nk'imbuto, nuko rero aho hose Imana yari niho natwe twari turi. Nk'uko Lewi yari muri Aburahamu, aho Aburahamu yaba ari hose niho yaba ari. Urebe mushobora kubona iri banga. Nuko rero dushobora no kubona ingene byagiye biruguruka hashitswa uyu mugambi wose wari mu byiyumviro by'Imana kuva imbere y'uko haba urufatiro rw'iyi si, ndetse bishingiye kuri uwo mugambi buri umwe wese wo muri mwebwe na jewe twaragenewe n'Imana mu mugambi w'Imana ko twubaye dufite umubiri wa Teofaniya nk'uw'Imana, ari wo kugira ngo hubake umubiri wa Teofaniya umeze nk'uw'Imana, aho wotegerejwe. Mbega ni hehe wotegereje kuza? Woje uva mu mubiri wa Teofaniya w'Imana. Nuko rero nk'uko imibiri yacu ifatika yaje ivuye ku babyeyi bacu ba data, niko no kuri data wo mu ijuru, mu mubiri wa data wo mu ijuru, umubiri we wa Teofaniya niho hatezwa no kuva imibiri yacu, umubiri wacu wa Teofaniya, ari wo twebwe turonka iyo twizeye Kristo nk'umucunguzi wacu, tukozwa ibyaha n'amaraso ya Yesu Kristo. Kubw'iyo mpamvu nicyo gituma iyo umwizera Kristo avutse ubwa kabiri,
avuye aha avuye aha ku isi umubiri wiwe wo ngaha ku isi upfuye aragenda akaba muri paradizo umubiri wiwe wa teofani wo yaronse akiri aha ku isi igihe yizera Kristo nk'umucunguzi wiwe akozwa ibyaha n'amaraso ya Kristo gutya akaronka muhemu yera wa Kristo. Gutyo niho aba aronse iyo muhemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu, nuko araheza agashigwa mu bibanza byo mu ijuru muri Kristo Yesu. Gutyo nk'uko Imana yari mu mubiri wayo wa teofaniya imiliyoni n'imiliyoni z'imyaka, murabe namwe, nuko mu nyuma ikiremera umubiri w'inyama n'amaraso ufadika, nuko natwe twararonse umubiri wa teofaniya uhoraho. Vuba tuzoronka umubiri ufadika w'ubwiza kandi uhoraho, ariwo tuzobamwo gushitsa ibihe bidashira. Nuko nk'uko Imana yiremeye umubiri ufadika w'inyama, ariwo wabonetse ngaha ku isi, muri wo Imana ikahaba, nuko umwe wese muri twebwe rero natwe tuzowuronka, tuzoronka umubiri uhoraho, muri uwo tuzowubamwo, kandi Imana izoheza ireme ureme ukuye mu ivu ryaha ku isi. Kuri abo bagiye, murabona, bazoremerwa umubiri biciye mu ivu, uwo bazobamwo ariko uzoba ari umubiri uhoraho. Natwe na kuri bwacu Imana izofata, mbega kuba Imana itazofata iryo vu ryo ku isi bizogenda bite? Nta ngorane, kugira ngo Imana ireme umubiri izokura hehe iryo vu? Ni muri uyu mubiri nyene dufise muri iki gihe, kuko iri ni ryo vu ry'ubu. Nico bituma ushobora kuvuga uti, oh Mwami, ndafise ivu ryo ngaha ku isi ukeneye kugira ngo ureme umubiri wasezeranije ku bwanje. Ehe, ndi hano ndakwiyeguriye ivu ryo ngaha ku isi kugira ngo urihindure, urirememwo umubiri mushasha, umubiri uhoraho ufise ubuzima buhoraho, kugira ngo tubeho ibihe bidashira twebwe muri uwo mubiri mushasha. Ure dushobora kubona iri banga ingene ryoroshe, ibintu byose byoroshe. Nuko ibyo byose ni iby'igihe cy'ukuza k'umwami aje nk'izuba ry'ubugororotsi. Ni ukuvuga ko hakenewe ukuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi rimurika, kugira ngo rishitse aya masezerano yose ayo yashizeho. Nuko rero ubu Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu ku munsi w'iherezo azoza yigaragaza hagati mu ishengero ryiwe, afise mu maso hameze nk'aho izuba. Mbega ibyo bisigura iki? Bisigura ko azoza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ibintu. Ukuza kwa mbere kwa Kristo yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akure icaha c'isi, kandi ukuza kwa kabiri kwiwe aho aza nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza. Ure dushobora kubona ko ku munsi w'iherezo aza nk'izuba ry'ubugororotsi kugira ngo azane ubutungane, kandi aho umwana w'umuntu azoza azananye n'abamarayika biwe mu bwiza bwa se. Nuko ico gihe azoheza aho umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Matayo 16:26 gushika 28, no mu vyeshuro Yohana 22:12 naho nyene haratubwira ibijanye n'ibizobaho ku munsi wa nyuma. Haravuga mu vyeshuro Yohana 22:12, ehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze.
aje para recompensar. kugira ngo atange impera, Él viene araje para dar el pago kugira ngo ahembe a cada uno. umwe umwe. Así es que podemos ver Ni ukuri dushobora no kubona que la venida del ko Señor, ukuza k'umwami como el sol de aje nk'izuba ry'ubugororotsi, siendo prometida para el día postrero, ariryo ryasezeranijwe ku munsi w'iherezo, azozana impera a cada ser humano kuri buri kiremwa muntu kibaye kuri uyu mubumbe w'isi, y para los hijos de Dios ndetse no ku bahungu n'abakobwa que b'Imana vivieron en las edades pasadas. babayeho muri kahise, mu myaka ya kahise. Para este tiempo, Muri iki gihe naho vean ustedes, murabe namwe, el Hijo del Hombre umwana w'umuntu estará en la tierra azoba ari ku como isi el sol de justicia. nk'izuba ry'ubugororotsi ryigaragaje. Por eso es tan Kubw'iyo mpamvu ni importante ingirakamaro cyane conocer el misterio kumenya ibanga ry'ukuza k'umwami como el sol de nk'izuba justicia. ry'ubugororotsi. Fue representado Byarerekanywe en diferentes lugares de la Escritura, mu bibanza bitandukanye byo mu byanditse, aho tubona ko amurika nk'izuba, mu maso yiwe hameze nk'ah'izuba, kuko ubwo n'ubuvugishwa en estos símbolos muri ibyo bigereranyo de la segunda venida bijyanye de no Cristo kuza kwa kabiri kwa como Kristo Rey de Reyes nk'umwami w'abami y Señor de ndetse señores. n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe cy'ukwisubiza. Y ahora, ¿qué será None la venida del Señor? ukuza kwa Como el kabiri sol de justicia kwa Kristo, ukuza kwa kabiri k'umwami aje nk'izuba ry'ubugororotsi amurika ku munsi wa nyuma, bizaba bimeze tenemos la gute? promesa Turafise que isezerano Él estará aquí. ko we azoba ari aha. Tenemos la promesa Turafise isezerano que lo veremos ko tuzomubona mu maso hiwe hameze nk'izuba resplandeciendo. ririko riramurika. Ahora veamos Nuko rero turabona en el libro de los sellos mu en gitabo español, cy'ibimatanije mu Kiespanyol la página ku rupapuro 57. rwa 57. Veamos lo que nos dice el precursor. Turabe de la ibyo segunda tubwirwa venida de n'integuza yo Cristo. kuza kwa kabiri kwa Kristo. Es muy importante Ni ingirakamaro cyane kumenya ibintu we yavuze de la segunda venida de Cristo, avuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, porque Él es el kuko precursor we ni integuza de la segunda yo venida de kuza Cristo. kwa kabiri kwa Kristo. Y así como Juan el Nk'uko Bautista, Yohana Umubatiza con su mensaje kumwe n'ubutumwa bwiwe presentó la primera venida de Cristo, yerekanye ukuza kwa mbere kwa Kristo de Nazaret, muri uriya musore llamado Jesús, umubajiji w'i Nazareti yitwa el Yesu, cual ari we nació por medio yavutse biciye de una pariente de la madre de Juan el Bautista. biciye O mu sea, nshuti ya nyina wa Yohana Umubatiza. Ni ukuvuga ngo tuvuze mu por nk'abantu, medio del nacimiento tuvuga ngo biciye mu kuvuka allá hariya en la tierra de Israel. ku mubumbe hariya ku isi ya Isirayeli. Y ahora está presentando Abo bari a inshuti, un zari pariente inshuti, suyo yari como inshuti el yiwe. cumplimiento Ni gute wowe kwerekana inshuti yawe nk'ugushitsaho kuza kwa Mesiya? Abantu bo kwibaza gute? Abantu bazi, que Jesús abantu bari bazi biyumvira gute ko y que María, Yesu yavutse biciye muri Mariya, kandi bakamenya ko Elizabeth, la Mariya madre de Juan el Bautista, ari inshuti cyangwa mubyara wa Elizabeth, que todo estaba ari bien we nyina wa preparado Yohana Umubatiza. por Bo Jesús, kwiyumvira ati ariko arategurira neza y que también Yesu, Yohana Umubatiza ndetse n'umuherezi mukuru Zakariya n'umugore we Elizabeth, habían preparado ati todo barateguye con byose María, kumwe na Mariya na Yosefu. pero no, Ariko siko byari aunque todo bimeze, estaba preparado, nubwo ego byose byari bien biteguye preparado, biteguye neza, ariko ntibari babiteguye, yaba Yosefu na Mariya cyangwa umuherezi Zakariya y Elizabeth, la cyangwa madre de Juan el Elizabeth Bautista. nyina wa Yohana Umubatiza. ¿Quieren saber quién preparó todo eso Murashaka así? kumenya uwateguye byose gutyo? Dios. Ni Imana. Fue algo preparado, sí, pero preparado por Dios. Ego hari ikintu cyateguwe, ariko cyateguwe n'Imana. None nde yobwira Imana puede preparar eso sí, ngo ntukwiye kugitegura gutyo, porque eso no concuerda kuko bidahura, bitameze neza. con los ancianos de Israel Ntibyari bihuye n'ibyo y con el sumo abakuru sacerdote. b'Abisirayeli El sumo n'abaherezi sacerdote
n'umuherezi mukuru yavuga. no ve bien. Umuherezi mukuru ngo ntabibona neza, ntabona neza ibijyanye no kuza kwa Mesiya muri Yesu w'i Nazareti. Y el sumo sacerdote Cyangwa umuherezi mukuru y demás sacerdotes ndetse dicen, n'abandi baherezi bakavuga bati oh, reinará este sobre nosotros. uyu ntazotuganza. Así es que Nuko rero es mejor que mande a otro. byoba byiza haje uwundi, Pero Jesucristo ariko Yesu Kristo es el enviado para mubona sentarse en el trono de murabona ko David Yesu Kristo nk'intumwa y reinar sobre el pueblo hebreo por 1000 años. niwe yokwicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi akaganza ku ihanga ry'Abaheburayo imyaka 1000 mu nyuma naho ibihe bidashira, kuko ubwami bwiwe n'ubwami buhoraho. Ahora podemos ver. Bure dushobora kubona ko ibyo byose byari biteguwe, ariko bigategurwa n'Imana. Y saben ustedes una Ye cosa, murazi ikintu kimwe, que la salvación para nosotros, ko agakiza ku para bwacu que nosotros ni ukugira ngo twebwe turonke un cuerpo teofánico umubiri wa teofaniya, y para recibir también kandi ni no kugira ngo turonke umubiri ufatika uhoraho kandi w'ubwiza. todo Ibyo byose byaramaze está gutegurwa, preparado byarateguwe imbere y'uko haba urufatiro rw'iyi si, por Dios. bitegurwa Y n'Imana. lo que Dios hace Icyo Imana ikora es llevando a cabo su yoyo programa, ishitse umugambi wayo, su programa de umugambi creación, wayo w'irema, porque Él está creando kuko iriko irarema una nueva raza ibyaremwe a bishasha imagen y semejanza mu ishusho na kameremere by'umukuru wacu mwami Yesu Kristo. Ubwa mbere haza ishusho, el cuerpo umubiri teofánico, wa teofaniya, que es lo primero que arico tubanza al kuronka creer en Cristo mu kwizera como Kristo nuestro Salvador, umucunguzi lavando nuestros wacu. pecados en la Mu nyuma sangre de Cristo, tukozwa y ibyaha recibir mu su maraso ya Espíritu Kristo tukaronka Santo. Y así nos muhemuyera. encontramos en Nuko la rero misma turashobora condición kubona en que se twisanze encontraba Jesucristo muri bya antes de kumwe recibir Yesu Kristo yari ameze su imbere cuerpo y'uko físico. aronka umubiri y luego w'ufatika, recibió mu nyuma su yahavuye cuerpo aronka físico. umubiri ufatika. Y nosotros Nuko recibimos natwe también tuzowuronka, nuestro natwe cuerpo tuzoronka físico y umubiri eterno wacu ufatika que uhoraho Dios ha prometido uw'Imana para cada uno yasezeranije de nosotros. kubw'umwe wese wo muri twebwe. Este que tenemos en la actualidad Ibi dufise muri iki es gihe temporal. ni iby'akanya gato, ubu dufise n'uw'akanya gato, n'umubiri es upfa, corruptible. n'umubiri ubora. Por eso Ku bw'ibyo es que nosotros nicyo gituma twebwe estamos esperando turindiriye, una turiko transformación turarindira uguhindurwa en kwacu, donde aho recibiremos niho tuzoronka por medio de creación biciye divina, mu kurema kw'Imana, la creación ukurema de un cuerpo eterno. ukuremwa k'umubiri uhoraho. Dios utilizará Imana izokoresha del polvo de la tierra ivu ryaha ku isi, que ya tenemos ibyo en la forma dufise de ariko un mu cuerpo iforma humano y'umubiri w'umuntu, para crear kugira ngo un nuevo cuerpo. ituremere umubiri mushasha. Y para los que murieron, Ku pues tomará bamaze del gupfa polvo de la tierra y creará yakira un nabo nuevo nyene cuerpo para ellos. ivu ryo ku isi ikabaremera umubiri Esto mushasha. es para la venida del Ivyo ni mu Señor. gihe cyo kuza k'umwami aje nk'izuba ry'ubugororotsi. Primeramente Ubwa mbere llama arahamagara y junta akegeranya a todos sus escogidos. abatoranijwe biwe bose kuri uyu munsi wa nyuma, Y cuando entre kandi igihe azoba hinjiye hasta el último kugeza ku wa de nyuma los escogidos de wo mu Dios, batoranijwe n'Imana, que tienen sus nombres ari wowe escritos afise izina ryanditse mu ijuru, en el libro de la vida del Cordero. uwanditse izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Nuko rero Yesu Kristo Deja el trono de intercesión araheza akava ku ntebe yo kuvugira para hacer el reclamo kugira ngo yishuze de todo arekrame lo que le redimió ibyo byose yacunguye, y traer nuko aheza azane umuzuko w'abapfuye bizera Kristo y la transformación no de nosotros guhindurwa los que kuri vivimos. twebwe abakiri bazima. Ahora vean la página Ubu rero turabe ku 57 rupapuro rwa del 57 libro de los sellos en mu español, gitabo donde nos dice, shimatanije mu Kesipanyoli. Murabe n'ingene integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo citando ivuga, Apocalipsis ariko capítulo 10, aravuga dice, mu vyahishuriwe Yohana y igice vi c'icumi, descender y vi a otro ángel fuerte descender aravuga del ngo cielo mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye y igicu, el arco celeste sobre no mu su cabeza. mutwe yari yambaye umunywa w'amazi. Ahora si usted se fija bien, Rero mwibutse neza notará que esta persona es mubona ko Cristo, uyu muntu ari Kristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado kuko el no mu ángel del isezerano rya pacto, kera bamwita marayika w'isezerano, y él ahora viene none ubu directamente a los aje judíos, aha kimwe na kimwe ku bayuda, porque la iglesia kuko ha llegado ishengero a su fin, rigeze ku iherezo. y su rostro, y ahora continuando, y su Tubandanye. rostro era como el sol, Mu maso hiwe hasa y sus n'izuba, pies como columna de amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. fuego. Recuerdan el ángel de Apocalipsis Mwibuke ku capítulo 1, mumarayika wo mu vyahishuriwe igice ca mbere,
Este es el mismo. uyu ni wa wundi nyene. Un ángel es un mensajero. Umumarayika ni intumwa, Y él es un mensajero a Israel. kandi ni intumwa kuri Isirayeli. Ahora miren cómo viene Ure nimurabe ingene como mensajero a Israel. aza nk'intumwa ya Isirayeli. Él es el ángel del pacto. Ni marayika w'isezerano. Ahora sigue diciendo, Aha ¿ve turabandanya. usted? Murabe, La iglesia está a punto de ser raptada. ishengero riri hafi kuzamurwa. Él viene por su iglesia Aza ku ishengero ryiwe, mwibuke neza. y tenía en su mano un Afise librito afise mu minwa agatabo kazinguruye. abierto. Ahora ven ustedes, Murabe namwe, el ángel del pacto, umumarayika w'isezerano, el ángel de Jehová, marayika w'uhoraho, el cual libertó al ari pueblo we yabohoye ihanga ry'abaheburayo por medio del profeta biciye mu Moisés. mvugishwa n'Imana Mose. Encontramos Turabona que vino en carne humana ko aza mu mubiri w'umuntu. 2000 años atrás. Yaraje mu mubiri w'umuntu imyaka 2000 iheze, kandi yaramenyekanye ku izina rya Yesu w'i Nazareti. Luego ascendió al cielo Mu nyuma azamurwa ajya mu ijuru, inyuma y'urupfu rwiwe y resurrección. no guhambwa no kuzuka. Yarazamuwe mu ijuru, mu nyuma Vino en Espíritu Santo. aza mu buryo bw'impwemu, Vino en la columna de fuego. aza mu nkingi y'umuriro, Como había venido al pueblo hebreo nk'uko yahoze aza ku ihanga ry'abaheburayo mu gihe cy'umuvugishwa Mose. y ha estado en medio de su iglesia Yari hagati mu ishengero ryiwe de edad en edad. mu gihe uja mu kindi. Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu, La columna de fuego en inkingi medio de su y'umuriro iglesia, hagati mu ishengero ryiwe, manifestado en medio de su yigaragaza iglesia, biciye mu ishengero de edad ryiwe en edad, mu gihe uja mu por kindi, medio de cada ángel biciye muri mensajero buri de cada edad, mumarayika ntumwa wa buri gihe, nuko akoresha na buri mumarayika ntumwa w'igihe, y hablando por medio de cada ángel avugisha mensajero buri en cada edad, mumarayika ntumwa w'igihe, y llamando y juntando a sus ahamagara escogidos yegeranya de cada abatoranijwe edad biwe muri buri gihe, en el territorio ndetse correspondiente a cada edad. Y de ese no mu territorio karere no se ha extendido el mensaje k'icyo gihe, a aho otros tubona ko ako karere ubutumwa bwavaho bukagenda no mu bindi, no mu kandi karere, mu bundi burere, aho tubona ko ubwa mbere habaye muri Aziya ntoya, bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane, bwa gatanu, bwa gatandatu mu karere k'iburaya, mu bihugu bitandukanye by'iburaya. Aho niho habonetse intumwa zitandukanye. Mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, akarere ni Amerika ya ruguru, aho Imana yarungitse Reverend William Branham nk'intumwa y'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'indwi ry'abanyamahanga, nk'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi w'iherezo. Naho mu gihe cy'ibere komeza imfuruka, mbega ni akahe karere? Ni Amerika Latine na Karayibe, kandi hagati mu banyamerika Latine na Karayibe turabona Yesu Kristo, marayika w'isezerano, umwe nyene yari hagati mu ihanga ry'abaheburayo, mu iforoma y'inkingi y'umuriro no mu iforoma y'umumarayika, umugabo ari we yabonekeye mu bihe bitandukanye, no abonekera n'abavugishwa batandukanye. Mu nyuma yaraje mu mubiri w'inyama n'amaraso, yitwa Yesu. Mu nyuma naho yari hagati mu ishengero ry'iwe mu banyamahanga, mu gihe uja mu kindi, yigaragaza mu buryo bw'impwemu biciye muri buri ntumwa. Nuko rero ubu naho ku munsi wa nyuma mu ishengero ryiwe, mu ntambuko y'igihe cy'ibere komeza imfuruka, kandi biciye muri uyu mumarayika ntumwa wiwe, turahafise isezerano y'uko kwigaragaza guhamagara no kwegeranya abatoranijwe biwe muri Amerika Latine na Karayibe, kugira ngo ashire mu ishengero ryiwe mu gihe cy'ibere komeza imfuruka, huzuzwe abanyamerika Latine na Karayibe, buzuza igitigiri cy'ishengero ryiwe, igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, igitigiri cy'abafise amazina yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, abanditswe imbere y'uko haba urufatiro rw'iyi si. Nuko rero Kristo muri kino gihe cy'iherezo, mu buryo bw'impwemu, murabe namwe, mu gihe cy'ibere komeza imfuruka, aho yigaragaza nk'izuba ry'ubugororotsi, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe c'ukwisubiza. Murabe namwe ku rupapuro rw'ijana na 34 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aravuga gutya ati, menya neza
uyu mpwemu yera dufise nihagera igihe aba uyu ari hagati muri twebwe nk'impwemu nka mpwemu yera nihagera igihe yiyambika umubiri mu muntu wa Yesu Kristo ni uko ico gihe rero twe tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza bure turafise ngaho isezerano ryo kuza kwa mpwemu yera mu mubiri w'umuntu. Mpwemu yera ari we Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu, ari we marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Ku munsi wa nyuma azoza yigaragarije mu mubiri w'umuntu nk'uko yaje imyaka 2000 iheze muri wa mubiri w'inyama n'amaraso witwa Yesu w'i Nazareti. Yari ijambo yambaye umubiri. Nuko ahazongera ku munsi wa nyuma yigaragaze mu mubiri w'umuntu bundi bushasha. Ni marayika w'isezerano. Imana mu mubiri wayo wa Teofaniya yarigaragaje mu mubiri w'umuntu yitwa Yesu imyaka 2000 iheze. Nuko ku munsi w'iherezo naho nyene marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ari we Imana nyene, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, izuba riri kurigaragariza mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa wiwe ku munsi wa nyuma. Ibyo nivyo byasezeranijwe ku munsi w'iherezo, ukuza kwa mpwemu yera mu mubiri w'umuntu. Murabe namwe ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol, agace k'isengesho, igihe ariko arasenga muri Data Branham yaravuze ati turasaba mpwemu yera aze ubu nyene ugendera ku ifarasi yera nk'urubura. Ninde ugendera ku ifarasi yera nk'urubura mu Byahishuriwe Yohana 19? Ni mpwemu yera. Mu gihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo, ahangana na Antikristo, agaheza agahamagara abiwe, araza kugira ngo ahamagare abiwe umunsi wa nyuma. Mu bihe Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu yariko arigaragaza muri buri mumarayika ntumwa mu gace kaba gahura na buri gihe, ahamagara yegeranya abatoranijwe ba buri gihe, kugira kuri uyu munsi w'iherezo aho tubona ko azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Ibyo ni ukuza kwa Yesu Kristo mu buryo bw'impwemu ari mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa w'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ndetse n'ikiringo cy'ubwami, nk'uko byanagenze muri buri gihe biciye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe. Rero turabe ingene integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ivuga ku rupapuro rw'amajana 256 mu Kiespanyol. Hagati y'urupapuro ni ukuvuga ngo ku karongo ka gatatu aravuga ati ariko umwami wacu niyaboneka ku isi azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuzo, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu kuzoba rukuza kugendera ku ifarasi yera mu Byahishuriwe Yohana 19. Kandi muri ico gihe ku munsi w'iherezo icyo tubayemo, aho hateza kuba hari umubiri w'inyama n'amaraso, intumwa ya Yesu Kristo, muri yo ijambo riheze riba umubiri, muri yo aho ijambo araba umubiri, muri yo hari marayika w'isezerano, marayika wa Yehova yambaye umubiri yigaragariza mu mubiri w'umuntu, nuko aze avugira mu mubiri w'umuntu avugisha ishengero ryiwe. Kubw'iyo mpamvu uwo mubiri w'inyama n'amaraso utegerezwa kuba ari umuvugishwa, nk'uko umubiri w'inyama n'amaraso wujurijwe mu kuza kwa mbere kwa Kristo yari umuvugishwa, kandi umuvugishwa w'ikiringo, umuvugishwa w'ikiringo cy'ubuntu, umuvugishwa w'ikiringo cya gatandatu, kugira ngo aze mpwemu yera, marayika w'isezerano, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yigaragaje ku munsi wa nyuma mu mubiri w'umuntu. Biteza kuba ari mu muvugishwa w'ikiringo, ariko Imana ishimwe kuba hasigaye umuvugishwa umwe mu bavugishwa b'ibiringo, uwo ni marayika w'umwami Yesu Kristo, marayika ntumwa w'ikiringo cy'ubwami, ari we muvugishwa w'ikiringo
uwujyana ubutumwa bwiza bw'ubwami, ari we waje ku munsi wa nyuma afise mpwemu yera, niwe aje uyu mumarayika ntumwa afise ikidomesho c'Imana nzima, kuko ikidomesho c'Imana nzima ni mpwemu yera. uwo ni marayika ntumwa wo mu vyeshuwe 10, mu vyeshuwe igice c'indwi, ni intumwa ya Isirayeli. intumwa ya Isirayeli, murabe namwe, ni marayika w'isezerano yigaragaje mu mubiri w'umuntu, marayika ntumwa wiwe, kubw'ivyaza kimwe na kimwe ku ihanga ry'Abaheburayo. ariko ishengero ry'umwami Yesu Kristo riba riri hafi y'ukuzamurwa, rirakenera rero umuvugisho w'ikiringo kugira ngo arihe ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi kugira ngo biciye mu butumwa bwiza bw'ubwami Yesu Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza, aheze atorogane nk'uko intambwe yivuga, imituragaro ndwi yumvikanisha amajwi yayo. ijwi rya Kristo risemerera ritorogana nk'uko intambwe yivuga, avugisha ishengero ryiwe ndetse arihishurira ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ibanga ryo kuza kwiwe nk'izuba ry'ubugororotsi. murabe namwe ku rupapuro rw'469 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyolo, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo iratubwira ubu bukurikira. aha turabwirwa ku gicu cyabonetse mu 1960, hari mu 60 itariki 28 z'ukwa kabiri 1963 kw'ijuru rya Tucson, Arizona. turabwirwa ngo mumenye umwe mu bamarayika yari udasanzwe, nabonye ari udasanzwe atandukanye n'abandi. yari mu iryo huriro ry'abamarayika mparuye batatu bo muri uru ruhande, uwundi nawe yari hejuru. aho hari umumarayika w'indwi, we yaramurika cyane kandi yari afise icyo asobanura kurusha abandi. nababwiye ko yari afise igikiriza kinini kandi yariko araguruka yerekeza iburasirazuba. kubera ko yaguruka yerekeza iburasirazuba, kuko ni intumwa ya Isirayeli. nababwiye kandi ko yanzamuye, yaranyakuye. ninde yajanye intego zo kuza kwa kabiri kwa Kristo akamushyira muri iryo huriro ry'abamarayika muri ico gicu? yari uwo mumarayika yatandukanye n'abandi. nuko rero aho niho hari rero ufise ikimatanije c'indwi. abo bamarayika bose bari aho, umwe muri abo niwe yari afise ikimatanije c'indwi. ikimatanije c'indwi naco ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. aho niho hari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, nk'uko mw'abo bandi bamarayika naho nyene yari yigaragaje mu mubiri w'umuntu mw'inosi kugira ngo ahakorere ubwo bukozi bwiwe. marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, kugira ngo akore ubukozi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi. ku munsi w'iherezo ateza kuza mu mubiri w'umuntu yigaragaje mu muvugisho, nuko hakaba ukuboneka mu iforoma y'umuntu yigaragaza kandi avugisha ishengero ryiwe. kandi ivyo abikora biciye mu kwigaragaza mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa wiwe ku munsi wa nyuma, kuko nta wundi wo mu bamarayika ntumwa ndwi bo mu bihe ndwi byarenganyaga ifise, kandi nta n'umwe muri bo yashoboye kuba afise ibisabwa ngo hashitswe iryo sezerano, kuko nta n'umwe muri abo yari muri izo ntumwa zari iz'ibiringo, ahubwo bari ab'ibihe. kubw'iyo mpamvu rero biteza kubera mu ntumwa y'ikiringo, intumwa ya dispensation, kandi hasigaye umwe gusa mu mugambi w'Imana. ni intumwa y'ikiringo c'ubwami, arico kiringo c'ubwami. kandi iyo ntumwa ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo kugira ngo abe igikoresho nk'uko kwigaragaza kwa Yesu Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi amurika ku munsi w'iherezo, atumurikira mu gutahura biciye mu ijambo ry'iwe rihishuwe.
bure dushobora kubona ibanga ry'ukuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi. Iryo ni ibanga ry'ukuza k'umumarayika w'isezerano, umumarayika wa Yehova, umumarayika afite ikimatanije c'indwi. Umumarayika wo mu kuza kwiwe yuzuza ikimatanije c'indwi, yuzuza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'izuba ry'ubugororotsi, kugira ngo tubone ukuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi rimurika. Dutegerezwa gusa kubona ikintu kimwe: umubiri w'inyama n'amaraso, ari we marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami. Aho niho tuzoba tubonye ukwigaragaza, tuzoba tumubonye yigaragaza umumarayika w'isezerano, umumarayika w'uhoraho mu mubiri w'umuntu, amurika nk'izuba ry'ubugororotsi. Nuko rero uyu mubiri w'inyama n'amaraso, uyu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, si Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo azuba ari muri we, ariko arigaragaza nk'izuba ry'ubugororotsi atumurikira. Umumarayika w'umwami Yesu Kristo abona mbasi Mose, ariko ubukozi bwa Mose buzoba buriko burigaragariza muri we biciye muri mpwemu yera. Kandi n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo abanamba ntazoba ari Eliya mu buryo bufatika tubivuze uko, ariko muri we hazoba harimo ubukozi bwa Eliya buriko burigaragaza, bikozwe na mpwemu yera nk'uko isezerano ry'Imana riri. Kandi aho hazoba hari n'ubukozi bw'imyera ibiri bwigaragarije ku munsi w'iherezo, n'ubukozi bwa Yesu Kristo nyene nabwo buriko burigaragaza ku nshuro igira kabiri. Iryo ni ryo banga ryo kuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi rimurika biciye nk'uko kwigaragaza kwiwe mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa wiwe. Mwabonye ingene iri banga ryoroshe rijanye no kuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi amurika ku munsi w'iherezo. Izuba ry'ubugororotsi rivutse rirashe, rirasa mu gitondo c'umunsi mushasha w'ikiringo, ni ukuvuga ko ari mu ntango y'ikiringo c'ubwami. Kandi haba ukuvukira mu munsi mushasha w'ikimpumbi, ni ukuvuga ko haba ukuvuka ukurasa mu myaka ya mbere 125 y'ikimpumbi c'indwi. Nuko rero kuri uwo munsi w'imbere y'umwami, ari uwo munsi w'uhoraho cyangwa umunsi w'uhoraho, Yesu Kristo araje nk'izuba ry'ubugororotsi nk'uko kwigaragaza kwiwe kwa nyuma. Nuko rero murabona mwebwe ingene mu maso hiwe bisobanura Kristo aje nk'izuba, nk'umwami w'abami ndetse n'ubuganza baganza, ariko aramurika aduha umuco wiwe w'ijambo ryiwe, kugira gutyo atwuzuza ubumenyi bw'umugambi wiwe wose. Kandi aje kugira ngo ace urubanza nk'umucamanza, kandi aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, aje nk'izuba ry'ubugororotsi. Uko niko umwami aje ku munsi wa nyuma. Kandi iryo rizoba ari ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Murabona ingene byose byoroshye. Iri ni banga ry'ukuza k'umwami aje nk'izuba ry'ubugororotsi. Mbega bari hehe abantu n'akarere byobonye ukuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi rimurika ku munsi w'iherezo? Turi hano mu karere ka Amerika Latine na Karayibe. Turi ngaha turaba tubona izuba ry'ubugororotsi rimurika kuri uyu munsi wa nyuma. Nuko rero murabe namwe ingene iri banga
ryokugurutse ryokujujwe ku munsi wa nyuma bikamenyekanishwa ku batoranijwe n'Imana bose. Noneho turi hano abobonye iri banga ry'ukuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi ryigaragarije kuri uyu munsi wa nyuma. Ese imigisha ya Yesu Kristo, izuba ry'ubugororotsi, ryobana n'umwe wese wo muri mwebwe no kuri jewe nanje. Ese kandi vuba kugeza ku wa nyuma mu batoranijwe ahamagagwe yegeranywe, nuko twese dushobozwe guhindurwa, abakiriho n'abapfuye bizera Kristo nabo bashobore kuzuka, bazukira mu mibiri ihoraho. Mu nyuma y'iyo myaka 340 turi mu mibiri mishasha, nuko mu nyuma tugende twese mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, ni mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Yabaye amahirwe akomeye kubana namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe y'ibanga ry'ukuza k'umwami nk'izuba ry'ubugororotsi. Ese Imana ibahezagira, mugire mwese ijoro ryiza. Sinzi nimba hari ikindi gikorane cya kabiri mu ofisi nyuma y'amazima y'imfungurwa, canke nimba mbega turafise ikindi gikorane. Ni gihe ki? Sinzi nimba baza kubaha umwanya wo gufungura mu nyuma mukaba mu kindi gikorane. Miguel ari kumwe na yamaze kuba kumwe namwe. Ni byiza wowe uhisemo ko nza kuba ndaha gushika kuwa Mungu ku muhingamo, nuko wowe ubimenyeshe gusa. Aho niho haza kuba herekanywe urwo rugendo rw'ahazobera igiteramo. Byiza, kumbure ni saa tatu isaha ya mbere, igice cya mbere, isaha ya mbere y'umuteramyi wa mbere. Turabona saa 3 z'ijoro, mu nyuma saa 4 aba twamaze kugira agace ko ku isaha ya kabiri. Nivyo nuko rero nk'uko mwe mwabipanze, uko mwe mubikora ni byiza, ariko turakenera n'akanya kugira ngo habe gufungura ikintu runaka. Nuko habaye hariho igikorane inyuma yo gufungura, ndaza kuba ndaho hafi, muraza kubimenyesha. Ndaza kubana namwe ku isaha igira kabiri yo ku muteramyi wa mbere. Nta nkeka turaza no gushika ku iherezo ry'umuteramyi wa mbere. Kumbure turaza gufata iminota mikeyi ku muteramyi wa kabiri nawo. Turavuga cyane ku bijyanye n'abateramyi. Nuko rero Imana ibandanye ibahezagira, Imana ibazigame. Ni byiza mugire akayabagu mwese mu buryo bw'impemu bwa mbere, ndetse no mu buryo bufatika abaza gufungura mw'iri joro. Nuko rero Imana ibahezagira, kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha ya Kristo. Kumwe natwe Miguel Bermudez Marine bundi bushasha kugira ngo abandanye.